gusubira kubona namwe bakuze ibiganiro bya TV turoke kubaramutsa turabaha kandi n'ikaze muri kino kiganiro cy'ingo n'imiryango. Iki kikaba ari ikiganiro kigira kabiri ubushize twari twababwiye twishimikije imirongo ya Bibiliya ingene umwana yorerwa mu Indero rukristo yisunzwe ijambo ry'Imana rivuga. Twari kumwe n'umutumire nawe suwundi ni Pasteur Aline NDIHOKUBWAYO. Nuno munsi niwe yagarutse muri studio, nuno munsi akaba ariwe turi kumwe. Uno munsi rero araza kutubwira igihe yatubwira ubwa mbere yaratubwiye mbega birivuga iki ku bijanye no kurera mu Indero rukristo. Uno munsi araza kutubwira ingene abafise aho yareze, uno munsi bakuze ingene bamerewe n'ingene yabareze kuva akibungenze, ingene yifashanije n'uwo basanzwe bubakanye. Ndetse muri kino kiganiro kandi turaza gukurikira intahe y'umwana wiwe aza kuvuga mbega bimaze iki kurererwa mu ijambo ry'Imana rivuga. Haca bimwungura wowe mwana. Turabaha ikaze Pasteur Aline. Murakoze cyane kubona televiziyo yacu ya TV n'ikiganiro cy'ingo n'imiryango cyadusanze mu muryango. Murakoze, turabakiriye kandi turanakiriye abariko baratwikirana. Imana ibahezagire imiryango yabo yose. Tushaka rero tutangure ikiganiro cyacu tuvuga ngo mutwibutse mbega dufise abana bangahe? Dufise abana 4 nibo twavyaye, yego abahungu 2 n'abakobwa 2. Bana bamwe. Umukobwa mukuru afise imyaka 21, uwundi afise 19, 17, hama n'uwundi afise imyaka 9. Hama mukuru ariko arangiza universite, abandi nabo bariko barangiza, 2 bari muri secondaire bariko bararangiza uyu mwaka. Hama kandi nako ni gato, Imana twireye umugisha gafise imyaka 9 karacari muri primaire. Turumva ivyo kurira murabimenyereye, hari abakuze, hari abatoyi, kandi mu gihe kinini hari n'abandi tuba twaretse tutavyara. Yego no bamwe twarabasohoye, abandi turacabarera. Murafise abana n'abakazana? Yego. Yego. Muri uko kurira nyene twashaka mutubwire ku muriri, muducire ku mayange, mbega nk'umukenyezi asanzwe afise n'ibindi bikorwa akora, urabona umuntu agomba yuko muri twinshi mubigenza muri mutubwire muti twebwe abana bakiri bato twabareze uku, abakuzi nabo tugerageza uku, mugatwishimikije bimwe bibiri kugira tubwire. Ikintu ca mbere kidufasha kuko akazi ni kenshi, twebwe mu buzima bwa misi yose turabungere. Hama bungere usanga turonderwa na vyinshi, tukaronderwa na benshi, hama hakaba n'ibindi vyinshi biba biduhamagara muri iyi sosiyete cyane. Hano usanga hari ikibano kiturondera. Ikintu ca mbere duha agaciro n'umuryango. Tuzi ko ishengero rya mbere ari umuryango. Nubwo ndongo ishengero kandi ndariserukira imbere y'amategeko, nzi ko ishengero rya mbere ari mu nzu. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu adashobora gutunga abiwe ngo bari inyuma y'umupagani. Rero ndabiha priorite. Mugabe ivyo byose bigasaba yuko umuntu yitanga. Rero ndabashingiye nk'intahe, suko nagiye mbishobora kenshi, n'ubu ndacavyiga, ndacagerageza ngasaba Imana ishoboze. Si igita tukironka abana ba mbere, abana 3 ba mbere, sinari n'umupasteur ariko nari umukozi w'Imana. Ikintu ca mbere nakoze nagize ikosa kuko numva yuko ikintu ca mbere ari gukorera Imana. Rero ikosa rya mbere nakoze, umwanya munini cyane wari uw'igikorwa vye nita gukorera Imana gusumba cyane kuba guha agaciro, nk'intahe no bashingira. Kimwe nashaka gushima Imana kuko burya ijambo ry'Imana irafasha. Nubatse nk'ijijwe n'umutware wanje akijijwe. Hama umwana wa mbere, inda ya mbere nasamye, naragize kuko murazi neza yuko ibishikira abagorotsi ico kimwe bishikira n'abantu badakijijwe. Nagize akabazo nibungenze, hama ndaca kwa muganga nditura abaganga. Mugabo abaganga bamwe barambwira ko gashobora kugira ingorane malformation, umwana akavuka afise nk'ikibazo. Rero ikintu gifasha uzi Imana kandi ukijijwe, wiyegereza abantu bazima, wiyegereza abantu bizera, ukiyegereza abantu bubaha Imana. Hari bamwe baca bambwira nyarukije ngo ikuremo,
abana basanga bagoye kurera none ugire gushiraho umusaraba ahubwo na muganga ntiyakubwira yuko hari ivyizigiro gato ntumwumvirize kurayo uracari muto utsovyara n'abandi ariko kubera kubaha Imana gutinya Imana ukavuga ati mbega yenye ndica hama kandi ukacura abusaba impanuro rero ndashimana ko habaye abahanuzi harimo abakozi b'Imana harimo n'abantu twari twegeranye bamwe twakorana umurimo w'Imana barantera intege hama n'umugabo wanje ko yarakijijwe we yamwise izina ikizere cyo kubana n'umuntu yubaha Imana kandi atinya Imana imbere yuko Samarinda canke irambeta umwana wa mbere azitwa Shekina bisigura icubahiro c'Imana rero ico gihe cyose yavuga ati rega icubahiro c'Imana igihera hama nkavuga nti mbega hakaza nk'ijwi rya shetani ngo mbega nk'ubu naho yopfa naho nyene ati naho yopfa cyo ari icubahiro c'Imana mugabo azobaho rero uko kuntu usanga umuryango w'abantu baha Imana baraterana intege kandi bagasengera hamwe kandi mukagira n'inshuti n'abagenzi bubaha Imana yaraturinze kuko hari ndibuka ko hari n'abaganga bamwe bavuga ati reka kwigora cyane muto kurayo ariko Imana ishitugira igitangaza turonka n'ubundi muganga aravuga ati reka tugerageze uno munsi uwo mwana ni muzima ku mezi 7 ecography yari tweretse ko ari muzima kandi twamaze gufata ingingo y'uko azobaho ariho baraza kumubona ko mwatugende hama ikindi naco tumaze uwari umwana ifura abakurikiranaho batatu kuko abakurikira babiri ako mu nyuma ndakababwira abakurikira babiri base n'abegeranye hama nkuko nabwiye kurera n'ibintu rero hari ikosa kenshi abantu bitwa abakozi b'Imana dukora hari gusanga duha agaciro umurimo w'Imana gukorera Imana gusumba mu nzu tukavuga tuti nitwitware kandi twishimbiza ijambo ry'Imana bwawe nitware ku bwami bw'Imana ibindi Imana izabiguha nk'inyongera jere nari nzi ko gukora akazi k'Imana nubwo ntari pasteur nari mu murimo nari umurimo w'Imana ni naba mu nzu y'Imana ngakora rero nukuri iryo kosa no rivuga kugira abandi ntibazorigwemo sinaronse umwanya munini wo konsa abana kuko natwagwa n'akazi k'Imana hamugasanga amabere beraca make kuko urumva utari kuronsa aragabanuka hama kandi gikorwa akazi kabaye kenshi narahaguma kandi ubuzima bwa mbere bw'urugo ni bwari bworoshe nkuko benshi bashikira ugasanga nayo mata ntabonetse hama rero twaragiye mu ishure vraiment ryo kugwaza abana umwana usanga udafise umwanya wo kumwonsa wo kumuba hafi ugasanga umukozi ni wamubaye hafi Imana rero yaciyemera yuko abana babiri ba mbere baje mu bitaro kandi bagiye mu bitaro kenshi muga kuja mu bitaro sinobihakana sinovyanka gose byatumye ndabegera niyo mpamvu ariko baradutwikirana bavyumve neza hari igihe Imana yemera ibintu mu buzima kugira ivyo wanse kumva kuneza basuvyumve kunabe rega n'Imana n'umuvyeyi rero kubana nabo mu bitaro byatumye ndabegera noneho ndabonsa kuko ari igihe muganga avuga ati ntushaka kumuha amata iyi ngwara ituma utamuha amata hama mwonsa rero ukora mwose bigashoboka nkamuba hafi byari ibihe bitoroshe ariko byari ibihe bikwiriye ikindi naco abana begeranye kuko bari abana bavuze nkoresha ijambo intahekana bari abana basange intahekana usanga abakozi bitaborohera kubarera ugasanga rero abakozi baguma bagenda navyo vyabaye akaryo keza yuko cangendana nabo bamwe nkabaterura ikindi nkicara nkabarera haba muri uko kubarera nkaca ndabasengera bakaca babona noneho wa mumama yirirwa ku rusengero noneho ababaye hafi abasengera abaganiriza abaha impanuro kandi narabahana ndi umwe mu bavyeyi bahanye abana kuko nari narasubije ijambo ry'Imana yuko guhana atari icaha hama muri uko kubahana nkongera nkagaruka nkabiri ku rukundo kandi abana kenshi bamwe babisubiramo bakuze bakambwira ati mama uribuka inkoni wadukubise uribuka ibihano waduhaye muga kujya kuntu wacugaruka ukatwegera ukadusigurira kandi kujya kuntu watuvugishije ntaco bidutwaye uno munsi
nk'abakuze turabitera inkuru. Hama ikindi kigira gatatu, indi experience igira gatatu noshobora gushinga intahe, umwana agira gatatu yavutse afise umutima utugaye. Yari namutwe kwa muganga basanga hugurutse gatatu kuri gatandatu. Rero yari umwana adakura kuko bituma amaraso ahusha nko ku maguru yiwe, yari afise amaguru avuga y'igikere kuko amaraso yahusha. Umubiri wamenga ni nk'igikere, yari afise urukoba rumeze nk'igikere sinokavye, yari afise po ya crapo y'igikere kuko amaraso yarahusha. Hama n'igikuriro cari ntiyakura neza. Ndibuka ndamutwaye muri vaccine barambwira ati uyu munsi si umunsi w'inzoya, musubiza inyuma. Kandi ari umwana ageze ku mezi 3 n'igice. Uwo mwana yararira ntiyahora, byasaba ko ndamugumiza ku bitugu, hama kugira nkubite hasi, hakubita hasi kwisima kugira iyo bruit imusinzirize. Navyo byaramfashije nk'umukristo kuko nk'umugabo wanje yaragerageza kumufasha muga akagera igihe akaruha cyane. Rero bigatuma hamwe mbabara, hamwe numva yuko muntanye kuko yisinzi yaba yagerageje akisinzirira ko turi kumwe. Hama ko ico kibazo cy'uwo mwana byaramaze igihe kinini cyane kugira mu gatondo umukozi mwijoro umukozi ajya mu gatondo ashobore kumusigarana kandi ngataha nihuta. Navyo nyene ndashaka gushima Imana. Ndibuka ko nizeye ko Imana izomukiza. Burya imiryango y'abakristo hari ico turusha abandi, burya ukwizera kurabeshaho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umugorotsi wanje azoreshwa no kwizera. Twarizera ko Imana izomukiza, ariko uko imyaka yagenda twabona ahubwo ibitwihebutse. Mugandibuka ko umuvyeyi wanje mama wanje ambyara arakijijwe. Umunsi umwe yaragiye atanga ishikanwa mu nzu y'Imana, aja yasengera mu ishengero rya Pentecote ico gihe. Agenda mu nzu y'Imana aravuga ati ndizeye ko Imana ingirije umwuzukuru. Abikora mu kwizera, atanga ikimazi cy'ishimwe agitanga mu nzu y'Imana, avuga ati je amasengesho nasenze Imana izobikora. Hamwe rero nivyo byose inyuma y'igihe umwana yarakize tubona atanguye gukura, antwa ku myaka 5 yari atanguye guseruka. Ubu ni inkumi iri mu mwaka wa nyuma ikirarangitse, kandi bari baratwihebuje batubwira yuko tutagiye hanze atazokira. Mugabe ivyo bihe navyo ico nashaka kubwira abariko baradukurikirana, hari ibihe bishika, ibihe nk'ivyo birashika mu miryango, ugasanga utanguye guterana amajambo n'uwo mubakanye, utanguye kumubwira ko gutererana umwana cyangwa gutererana ibihe bigoye. Mugabo urugo ico shaka guhanura abantu bariko baradukurikirana, urugo ni complementarité, ni kunganira. Hari ivyo usanga umukenyezi ashoboye nko kurara amajoro, ariko ugasanga umugabo arabikunze muga ntabishoboye. Ndibuka ko umuganga yambwiye ijambo ati buriya kujya kuntu wonsa amahormone aragufasha gukomera, ariko umugabo wawe niyamara amezi 3 ari maso niyo yobishobora uzoca ugwaza umwana n'umugabo, kuko watonsa nta mahormone develop. Sinzi ko umuganga ari karampenda kuko mu byo nize muri kaminuza ivy'ubuganga ntibirimo, ariko yaramfashije byatuma nihangana, ariko bituma noneho nshobora gukora ikorwa nk'umumama n'abanyunganira mu bindi. Ikindi naco inyuma y'igihe banatanga kuja mu myaka y'imiyabaga, kubera wa mwanya ntabahaye ukwiriye, abana baradevelopye ingeso. Ndibuka ko hari umwe mu bahungu banje yo kugendera mu ngeso mbi, kunwa ibiyayuramutwe, eka no kubicuruza arabicuruza. Hama eka n'ingeso zo kuja muri copinage nemvuze copinage n'ivyaha bisa n'ubuhumbu. Rero nka twebwe imiryango usanga dusenga, burya nitumenya ko abana bacu ari abanyabyaha, kuko abana bacu baba barakuze mu idini. Urumva bakura bazi gusenga, bakura batonda mu rusengero, kandi bakura batagira violence, bakura ari abantu beza. Mugabo idini ntihindura umuntu. Burya kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe nivyo bihindura umutima w'umuntu. Kandi kuko barakuriye mu idini, umunsi umwe rega baragenda bakihana bakakira Yesu,
ngo gasanga uwo Yesu nibamumize ntari mu buzima bwabo rero kuko atari mu buzima bwabo nabo baja mu bindi nk'abandi bose. Iyumvire nari maze kuba pasteur iyumvire ishure ry'umwana nkirukanye umwana bikakubwira ngo uyu mwana bakoresheje ijambo ry'ifaransa ngo ari nuisible afite n'icago ku ishuri uri umupasiteri. Numvise impuzu zose zimvuye ariko ijambo ry'Imana burya Bibiliya avuga ngo umuntu yumva ijambo ry'Imana akaryumvira ngo naho imipfunda n'ibihuhusi byose iyo nzu ntizotemba naho ibihuhusi biza mu miryango yacu ntibiduhenura. Naciye ndonka ijambo riri mu ijambo ry'Imana rivuga ngo nzosakisha amahwa tutoto. Ni ijambo ryabariwe Hosea avuga ati ngiye gusakisha amahwa ntabwo muzorenga canke ngo nabo hagira abaza kona. Numva iryo jambo ndari hawe yuko Imana igiye gusakisha amahwa izugurukisha abana banje kugira ngo barindwe. Riri mu gitabo ca Hosea. Iryo jambo igihe narisoma cyagiye narihabwa numvise mvuga nti aho bazogera hose hari ahantu batazoshika. Ikintu naciye nkora uyu mwana bamaze kumwirukana ku ishuri umva wari yuzi yarakozwe n'isoni gusumba je nari mbabaye narumva maramaye ariko yaraheje kumaramara gose. Ico nakoze namwiyegereje kuko ijambo ry'Imana yatubwiye umwana we bicangatse ndamwiyegereza ndanafata amafaranga. Hari igihe abavyeyi bariko baradukwirikirana bavyumve neza. Hari igihe umwana ashika ahantu kure akaba mubi ukumva nawe umushira kure ni kwihenda. Dukwiye kugira umutima nk'uw'Imana kujya ku Imana itaduta natwe ntitukwiye guta abana bacu kuko ageze kure tukaca tumuta kure bisigura ko tumuhaye Satani. Ndibuka nafashe amafaranga nari ifise kandi iyo nari ifise yonyene ndayegeranya telefone papa wako kuko papa wakora ruguru ndamubwira nti ndazanya abana muri vacances ngo n'ibintu mejeje kumva umva yaraje kwirukanwa ku ishuri azira urumogi no kurudandaza yaraje no gufata umuduga wase arawugonga uwo muduga wononekaye urumva harimo abapapa rege bagira gashapu atira umuduga wanje arawumenaguye ishure ntitugira aho tumushira kandi bamwakira. Ivyo nibiki ndavuga nti ndafise amafaranga wa mwana aguma mpunga ndavuga nti abana bose tuzoja muri vacances hehe ruguru tuzogenda kwa papa wanyu kandi ngo tuzoba tugengira kuruhuka no kuganira no gutembera. Wa mwana ngo ndimwo nanje nawe uri mubona vyaye nawe urimo aho sindamubwira ntitwavugana kuri ya makosa kandi tuziya ziga cyangwa bashira umuduga tugeze ruguru ndavuga nti ku munsi wa mbere tuzokora ibi ku munsi wa kabiri nzobatekera tuje mu gikoni nteke ndabagaburira nko kubiyegeretse mumbwira njya mukumbuye. Umunsi wa gatatu nzokwakira nzotanga rendez-vous umubonana ku mwana wese nakakandi gatoyi kari gafise nk'imyaka nk'itatu canke ibiri mwese urumva wa mwana yakoze amakosa yarazi ko ariwenza gufata mu mashati mugabo mvuze ko ngiye guha umubonano abana bose kandi abana bose biteguye ko mvuga ikibazo c'uwo afise ingorane cyane ntangura uko bakurikira ntangura kuri mukuru ndashaka kumbwira amakosa yanje n'umuvyeyi umbwira ico nyipfuzaho n'ico ndonderaho hama nanje ndakubwira amakosa yawe n'ico nyipfuzaho. Naratangaye we nta makosa yari afise mugabo ikintu ca mbere yambwiye ngo hari kuntu ngo utwambika ico giga muri internat yarakiri muri secondaire hari igihe unyambika impuzu je ntashaka iriga nanje ndakeneye kwambara impuzu z'abandi bakobwa nziza zigezweho ndi umukobwa sindi umuhungu sinkeneye ama jeans gusa misi yose ndakeneye kwambara impuzu nziza zigisirimu kandi birambabaza ngo ndashaka kungura n'agashenete naho koba gacuya ukakampa rimwe na rimwe amaherena cyangwa kumbwira ibintu ntarinzi ndabikwemeye n'ivyo byose bigugwa ngaha sanga n'amafaranga make cyane kuko byari ibintu impuzu namugura zari zizimvye ariko ivyo yashaka zari zizimbutse
zari impuzu batora ahantu utoragura ugasanga imwe n'igihumbi mugabo twebwe tugiye kugura ivy'ibihumbi 30, 40, 50 ariko bakeneye izo zini batoragura nk'iz'abandi burunganwe yo bambara hamubwira ntari kizo hamubwira ntari ko izo ntashaka kwambara kuko twebwe urugo rwacu n'ubwami bw'Imana abo ubwami rero bambara nk'aba prince n'aba princesse rero impuzu z'ibirobezo zimwe ntizinjira tukavyumvikana wa wundi barashitse yaje akanuye amaso ikintu namubwiye ngire fashisha abandi bavyeyi namwe nti ndazi ko uri umuntu mwiza muri wewe ndazi ko uri umuhungu azogera kure ndazi ko jewe ntavyaye abana bo gupfa abana navyo bazora ubugingo budashira kandi bakiri imisi bazoshika kure mbwira icaguteye kunura umugi kurudandaza kuko ndazi neza wowe ko umuntu mwiza ariko hari ikintu ntazi kandi kuko ntari Imana sindakibona ariko je ndazi ko hari ikintu cari guteye kimbwire tugifashanye ariko ubundi hori umuntu mwiza acarambwira ngo wantwaye ku ishuri ririmo abana batse ubwenge hama iryo shuri rimwe abana batse ubwenge bose bari banduta ubwenge numva complexe d'infériorité abashoboye kunyemera nibicucu ivyo bicucu rero vyambwiye ko ndi umuboga ndi umusore mwiza bambwira ibintu vyiza cyane bimpa agaciro hama rero nabureba n'urumoke jere candondera kompanyi nyemera iyo kompanyi nyemera rero nubwo idashobora ibiharuro nubwo idashobora chimie idashobora physique ni kompanyi inurumogi jere misanzwe iryo shuri wantwayemo nagiye mu banyemera mu banyumva bajya nabo nisanga ntabishobora kandi manyereza ko base zacu wadushize amashure ntitwagira base nziza hama tugiye gukura dushira amashuri akomeye jere vyarananiye canjare muri nyemera kugira banyemera biteza gusangira nabo urumogi karudandaza nabo cyangwa mu mutima finama ni complexe d'infériorité kwisuzugura kwamutwaye mu runganwe ubwo runganwe ruramwemera aca muri izo ngeso mbi rero akumubwira ngo uri umugesera wamara maje ibintu wakoze na leta yo gufunga ukwiye kuja mu gasho ngamwe urazi cyane ngo reka kumushiramo icizere urazi ubwenge urashaka kutaba uwa mbere urashaka kutazoba muri 10 ba mbere ariko aho uzoba hose uzoyarangiza amashuri birashobora gushika ukadubura muga kudubura kwawe nisigura kudubuye mu buzima uzoyaheza cadutanga kuganira erega nuko vyaheze kwagize ibihe vyiza arambwira ngo mama sinzongera kubabaza kandi ngire sezera imbere y'Imana musengere ngire mpagarike kompanyi hamusengere ivyo byose ndabivemo hamaca tumukura kuri rya shuri tumutanguza ruguru mugani twamushira mu burara aca yiga abana na papa wiwe hamaca aja mu bandi rero batarabasimuha cyane aja mu bo banga canka ruta agiye gukina nk'akabumbu nka football turamwemera ko aje muri football akinjiza igitsindo agakoba amaje ngo yari umwana afite ikibazo cyo kwikengera kandi ico kibazo ndagise nk'uruhara kuko namukwirikije kare afise amezi 5 afise inda y'ukwezi hama nitayeho wa wundi agwaye umutima we turamureka nigeze aronka abavyeyi bamwegera kuko yari umwana atekereza cyane hama nitwe tuzi ko vyaremye muri wiki cyo kwikengera rero hari igihe abavyeyi tuza tugakubita abana tukabafatana ntitumenye ko vyapfuye cagi kuko ni yonse naciye nsaminda ikigira kabiri uwa gatatu avuka afise ikibazo cy'umutima twitaho urwaye we kuko akomeye ntitwamwitaho hama akurana ikintu cyo kwikengera mw'ishure ntitwamukoresha amadevoir kenshi ntitwamufashe kwiga twitaho urwaye cyane akora afise ubwenge bwo hasi hama tuzagukanguka tumutwara ku mashuri adashoboye mu nyuma noneho tugiye tumucira imanza ahubwo tugiye kumenya uruhara rwacu nace nabwiye uruhara rwawe ni jewe ntakubaye hafi sinakonkeje ngo ndagushiremo icizere ugire self confidence
nitayeho mutanyi wawe kuko agwaye ndamukunda purity ariko wowe twabona ko utekereje ariko nitwe tuzi ko gutekereza kwawe muri adolescence kuzodukorera ubu rero tugire tugukunde tugire tukube hafi hama bana na se kubana na papa w'ico gihe cyose ubana umwana w'umuhungu yabana na papa we ujagira hope bimutuma yumva ko ari umugabo hama yaragarutse haraheze igihe kinini yaragarutse agaruka ari umugabo rero hano ahubwo umenga niwe fura kuko twaciye twongereza doze kose nivyo rero biri muri experience yacu hama ikindi kintu navuga nka experience inyuma y'abo bana b'imiyabaga ndiko ndagera adolescence barabana batatu adolescence rero kwijera n'umukozi w'Imana tuje ku ga telefone selfie tuje ku ma statut dutambe ndi pasteur umupasiteri yigira utugugu umupasiteri yifotoza gutya umupasiteri gutya ndatinda ndiyumvira none je nzo umupasiteri wabo hanze usumba ku umupasiteri wo mu nzu nimba abana banje bakeneye ko nkorana nabo ibintu by'utujuju muga bituma ndabegera kuko urumva rege tuba dushaka kwegera abana ariko tubazaniye ivyagezwe muga abana hari igihe batabashaka ivyo vyagezwe bakeneye urukundo hamugo urukundo bakeneye ko tugerageza kumanuka ijambo ry'Imana tubwira ngo Yesu yarafite ishusho y'Imana ariko kugira ducungure yaramanutse yakira ishusho y'umuntu rero nanje ndavuga nti tugire wa mutima muri Yesu Kristo reka nanje nigire umuyabaga nambura ikoti y'umugore w'imyaka 40 ufite 45 nambura ikoti cyegeretse 42 nambura ikoti y'umugore ufite mu myaka 42 nambura ikoti y'umupasteur nambura ikoti y'icaba nirengagisha abantu bumvugaho nico bonyimvira ico ntari bukore n'icabusa abana banje b'adolescent baba bagenzi nanje mu adolescente muri kuko ni ntababa hafi nizoshoba rero cyane ntabwo kuja ku mafoto yabo turagira utugugu turafeta anniversaire turatamba ariko indirimbo z'Imana ko sinzi kuko twebwe duhimbaza z'Imana izo dutamba mugenzo zo gutamba ndiga kuzitamba je nakijwe nkiri muto sinzi gutamba mugadagerageza ndiga gutamba barashobora kunyigisha gutamba papa warabishoboye aratamba noneho yanzu yacu ikihinduka ubuzima twebwe turicana abana bacu twebwe turatamba n'abana bacu twebwe turatwenga n'abana bacu twebwe turaganira antuka adolescence z'abana bacu zatubera igihe ciza kuko twaramanutse abatubona ko turi bijuju mbwa twe dushaka kurekipera imitima y'abana bacu hama biba byiza bituma n'abandi bana bo mu kibano batwegera bituma n'abandi bavyeyi bavyigiraho bamwe biba byiza cyane hama ico ni kindi kintu no partage nk'avye ko aradukurikirana nukuri nimba uri ministre bugume muri biho ariko mu rugo we papa cyangwa we mama nimba uri pasteur cyangwa bishop cyangwa apotre ube apotre nyere mwishegero muga muhira ube apotre wo mu nzu abana bakubone hama hari akana gato rero twavuye tuvyara Imana yakaduha niyo mpamvu twakise blessings kuko kaje nyuma y'imyaka 10 dutangura kurera gushasha ndi pasteur nako nyene twiga ugatembereza kukaganiriza turakarya koko reka haragize amahirwe kuko amakosa nakoze ya mbere yo nayihaniye kuriko narashoye konsa ndakaba hafi ndiga ukagendana mu muduga Imana imaze kuduhezagira umuduga ndiga ukagendana ibintu mwene ivyo hama nako mugabo rero kaca kagira abakuru bako barakarira barakamfasha kandi bakantumva ko abana bambwira nk'abasaba imbabazi nukuri abavyeyi ko baratwumviriza mwige kugira abana banyu mbabarira kuko rutabwira umwana ngo mbabarira nawe nazo gusaba imbabazi hama bakaca bamfasha no kurera uwo muto rero imyaka y'imiyabaga ntiyari yoroshe mugabo twayishoboye no kwemera kumanuka hama iyindi experience ngira ntaza kuvuga kanini cyane ni experience y'abana kwaja mu bigero nk'umwana mukuru kwera sigikuriro hari abamwiyenzeho abafiance bababe anabaciye ko tujya gusaba gufiance umwana wa pasteur ni batangura kubyana pasteur reka rero tumwisabire nyina umuntu akaza ati je naronse green card kandi shaka kugenda niteguye neza
uramurusha fiance umukobwa ni aracara umwana cyangwa asanga umukobwa nawe harabamubajije kandi mu bamurondera abari umwe abonye numva ubona ko bidashoboka kubera iki kuko uvuga uti twebwe harabo tutubakana nabo abo tutubakana nabo suko si ntutse si twe twubakana n'amahanga yose mugabo ariko abatubaha Imana yacu abategera ndera mu byagezwe by'Imana yacu abatari mu mavaleur y'Imana yacu kandi tubyemera mugare nk'abana barakuriye mu gipasiteri none umva nta madini baciyemo nubwo natwe atari twaciyemo menshi none ni nyene mwishengeri wawe ni mu bakizwa erega hariho abantu badakijwe kuba abana beza none turatubona mu bakizwa abantu bakora ibitari byo kandi nushaka nzijya njyajya hari abantu beza rero ukicara ukamuba hafi ukamubwira uti amahitamo n'ayawe ariko unyemere urugendo turugendana singufata ku ngufu ariko unyemere ndaguha impanuro mukagendana mukicarana mukanasenga cyane ukanasenga rwose rero ndashimana ko byarantwaye umwanya munini cyane ariko dusa n'abariko barabirengana umwaka uza tuzobatumira tuzokwesha umukobwa mukuru ariko kugira tuhagere nukuri ntibyari byoroshe kandi Imana ishimwe ko aho bigeze ubu nimba bivuye ku Mana kuko wemera ko urugo ruvuye ku Mana bishitse turabyizeye nihagera tugatuta Imana yaradufashije kuko azora amahitamo yiwe kandi natwe ibinezeretse imitima yacu ibyahisemo byaduhaye amahoro mugari ibindi tutahurizaho rero yumvira ibyo mudahurizaho ntibisaba kumubwira ngo uyu muntu abageneye sinkeneye kuzubakana naka kuko hari n'abandi twareze bo barubatse sinkeneye naka kuko ucumenga winjiye mu buzima bw'umuntu ariko rero ugateka dusenge hari n'uwo nasohoye mbwa sibo nabyaha twaramaze iminsi 14 genda mbwira ngiye gufata iminsi 40 gusenga ntapfa muhira mbwa nk'akarotrete ariko iminsi 14 yanyu tuzoyikorana mugasengera hamwe muganira numva uko gusengera hamwe muganira umwumviritse muratinda mugashika ku ngingo Imana ishinga yarubatse neza uno munsi dusabutse kuri hama nabo twabyaye nabo twizera ko tuzobasohora neza Imana ibafere umugisha yego hama ikindi naco hani ikindi no bapartaja amashuri abantu dukijijwe ngira kujya ku handitswe ngo bazoyimitwe bazoyimiriza bazoba imbere ntazoba inyuma hari igihe tutihangana ko abana bacu baronka amanota make hari igihe tutihangana ko abana bacu bashobora kuba byoshika bakananirwa nashaka kubwira bariko baradukurikirana ibyo twibaza hari igihe bitaba nk'uko tubyibaza rero kuba abambere ntisigura kuba uwambere canke bisose kwa mumenye abavyeyi twige kwihangana umwana urabe neza ikibazo afise mu ishuri umwigisha udashoboye kumwigisha urondera umwigisha ariko umukurikirana hama bishitse akayoberwa ntuce watura amajambo ngo ikijuju ngo ntaho uzoshika niyo yoba yayobewe kubera yasamaye mubwira uti rero urabona ko gusamara atari vyiza biguha icigwa umutera intege cy'abana banje bose ntibabaye abambere harabayobewe ariko naranye ikintu babwirwa n'abandi ngo umwana w'umupasiteri ayoberwa yego arafite uburenganzira kandi kuyoberwa si kudura kuyoberwa ni guheba rero ivyo byose ukamutera intege kavuga ati ivyo abandi bavuga ntacyo bitwara jewe ndazi kuzubwira kandi uzobishobora kandi iyo umwana ushizemo icizere ukamusengera ukamubwira kandi azi ko asamaye ntiwize arakubwiza ukuri akavuga ati burya narasamaye mugakorana urugendo rw'amashuri rero nizera ko mwakoze naho nyene bakuru bazorangiza amashuri hamako gato koko kari mu wa gatanu koko turiko turagenda mu rugendo Imana iheze agira amen nashaka kumenya mbega muri ibintu byose byegeranije hamwe nyirihe banga wowe wakoresheje ubwaho giti cyawe kuganiriza abana n'ibyo kubasengera n'isawa ubwaho giti cyawe kugira urinde umenya nuko utabigenje neza mu ntara mu bivuga uti no bigenze uko nyirihe banga wakoresheje no kuri banga rya mbere je ngusomesha bugena ikintu kinyubakira urugo
kindereye abana ijambo ry'Imana. Hora mfata umwanya buri mwaka nsoma Bibiliya kabiri yose, nkasoma guhera mu itanguriro zirya histoire zose muri Bibiliya ziranyigisha. Hamikini naco je ndemera ko ntazi vyose, ndahanuza abandi bavyeyi basoma bubaha Imana, batinya Imana. Nanje abo mfata nk'abavyeyi nkababwira nti mbega ibi nibi muvyifatamwo gute, kandi nkemera bakampanura. Eka nabo n'ubundi muntu ampaye impanuro nkayakira. Yego. Akajambo kanyuma tuza kino biganiro mu gutera intege abavyeyi, mu gutera intege abamama cyane cyane, kuko muri ibyo mutubwiye byose twumvise yuko intambuko nini mwakoze kwari kuba hafi y'abana, kuko bimwe mwatubwira mu ntango nibo bivungira, nibo babonsa, nibo babarera ya myaka ya mbere. Kumbure umuvyeyi umupapa akaza guterera ibyo aterera, umwana yaramaze kuva kuri rya bere yatangiye kuvuga. Irihe jambo mvamoshi umuha bariko baradukurikira uno munsi bafise ibibazo cyangwa batabifise, bakikoberarira abana batoyi cyangwa ko barira imiyabaga igishaka kubaka ingo, nirihe jambo mvamobakire? Ikintu ashaka kubwira abavyeyi ko baradukurikirana, hari abantu bazi ko imigenzo iturerera n'ikirundi, urashobora gutangara yarakurereye indyarya. Hari igihe abantu bazi ko iterambere iturerera, turashobora gusanga abana bacu ahubwo ibyo tuzi nk'iterambere byarabasambuye. Nukuri abavyeyi ntibagaruke mu ijambo ry'Imana. Umuvyeyi ari icitegererezo ciza, hama aho unaniriwe uce bugufi usaba imbabazi. Burya gusaba imbabazi umwana wavyaye ntibigukura gahuzo, ahubwo bimwigisha nawe kuzoca bugufi. Ikindi naco abariko baratwumva nk'abamama ntibagasigane n'abapapa, kuko ari wowe ko atacu mfasha. Hariho abamama abagabo babo batashe bashukurira abana ari bonyine. Rero ntukareke gukora ico ukwiye gukora ngo urindire umugabo ko aza kukigufasha, ngo nabyutse mu ijoro jenyene mu bitaro, ni jenyene naharaye, ngo nitaba ku ishure jenyene inama baduhamagara ngo nkoresha devoir jenyene. Hariho abavyeyi bireranya abana kandi abana bagira kure. Mu rugo kirazira gusiganwa niwo mubakanye, kuko uzobibazwa waramuvyaye, ntiwamuvyaye uri umwana, uri responsable. Uwundi akwiye kukunganira ariko ugakora uruhara rwawe rwose. Ikindi naco nobatera intege, nta gihe na kimwe umwana akura. Umwana n'umwana, umugongo w'umuvyeyi uraheka kugeza utakiriho. Umwana akiri mu nda n'uwawe murere, amaze kuva mu nda umwonsa naho nyene aragukeneye. Umwana ari umuyabaga aragukena. Abana b'imiyabaga rero menga ntibakeneye abavyeyi, burya barayikeneye, ahubwo nuko bazi ko tutabatahura. Abana b'abadolesi barakeneye abavyeyi, ariko ntibadukunda ko bazi ko tutabatahura. Nico gihe badukeneye cyane. Abana bageze kubaka baradukeneye, hari gihe umenga ntibadukeneye kuko amahitamo yabo tutayemera, ariko baradukeneye ko tubumviriza tukabatahura, naho nyene baradukeneye. Umwana amaze kubaka kiraza kumwinjira mu rugo, kuko ni leta yindi. Mugabe impanuro zacu barazikeneye, imfashanyo zacu barazikeneye, kuba hafi no kubereka urukundo baradukeneye, abuzukuru baradukeneye. Ngire mbwire umuvyeyi ntamere nk'ayanka yavyaramuci ngo aho iwanje ngo ndahejeje hasigaye aho umwungere, ngo je ndaheje kuvyara ngo Imana niyirerere. Imana iraturerera ikahindura abana bacu, ikabatransforma, ikababohora. Ariko ni twebwe dufise inshingano zo kubatoza indero nziza kandi kubabera icitegererezo, kugira baraga ubugingo budashira. Ejo bazobe abagabo beza n'abagore beza, ejo bazobe abanyamabanga bakomeye, abarongozi beza b'igihugu, bazobe n'abakozi b'Imana beza mu gihugu no mw'isi. Imana iraheza gihe.
muri kino kiganiro kandi turi kumwe n'umwana w'imfura wa Pasteur Aline NDIHOKUBWAYO, uwo nawe si uwundi mu kanya aca twidondora. Turi kumwe nawe. Ndi kumwe na Sheki Ndayizeye nk'uko mwabivuze, ndi umwana wa Pasteur Aline, umwana mukuru wiwe, ndibaza neza. Pasteur Aline NDIHOKUBWAYO ari nawe mama wawe, aje kutwiganira kumbwira kuri ibintu umwana mu ijambo ry'Imana, kumuba hafi, kumuhanura, kumusengera, ari ibintu by'agaciro kanini mu buzima bw'umubyeyi w'umuntu. Niko bibona? Yego, niko ndabibona ubu cyane rwose kurusha kera uko nabibona. Sinzi ko nabisobanura. Kera kwara twebwe twakuze ababyeyi bacu bakijijwe, bose bakijijwe, bumva twakuriye mu mushengero, si ibintu twizanyemo ngo tuvuge ngo hari ibyo twari turimo ngo reka naho twakijijwe mu nyuma, gusa twisanze tuba mu ishengero, tukurira muri Sunday school nk'abandi bana. Rero wamenga hariyo ubuzima tutabayemo, wamenga hari iby'abandi bagenzi bacu badusumbije nk'ibyo batubarira ahantu bagenda, aho bagenda hose, wamenga hari ikintu baturushije twe tutabayemo. Cyane n'ababyeyi bacu bumvije amahistoire akora, twebwe turabana turakunda kuganira n'ababyeyi bacu, barakunda kutubara amahistoire yabo kera, baratubarira ubuzima babayemo, tube twumva twisanze aho. Si twebwe unatubajije Imana wayibonye gute, yagukuye ku buryo uvuga navyisanzemo, kubera twabyisanzemo ngaha, ntitwovuga ngo Imana yadukuye harya canke twasanze tubyisanzemo ngaha. Igituma nako ndavuga yuko ubu ariho tubibona, turabibona uko tugenda turakura, turabona iyo wagiriye ibakwe byo kugira abavyeyi bakijijwe, hari ibintu byinshi biturinda. Bwa mbere ntabyo twabona, gusa iyo tumvirije abagenzi bacu twicaranye canke nk'abo musengana bakubara, iyo nabimenya mbere, iyo nagira ayo mahirwe, ibi bintu kumbure ntivyari kuba vyambayeko. Wewe waragize Imana, naho mama wawe yababara ngo nimuje muri ibi bintu kumva ngo arakwara, ariko apre hari ibi byakurinze. Ibyo nashatse kuvugira nga hari ibi byarakurinze, ibi hari ibintu wowe utagiyemo, twe twabona atari cyo gisirimu, ariko mwige ko arababarira ngo ntimubijemo, byarabarinze. Ibi ntimwashikirwa nabyo. Rero no kudusengera cyane cyane, no kudusengera, ikindi naco tubona ko ari ciza kuba twarakuriye mu muryango w'abantu bakijijwe, abavyeyi baratubera akarorero. Ubu twarabona hariyo usanga abavyeyi usanga bakijijwe, gusa ugasanga uko babayeho ugasanga ntibigaragaza ubuzima tubabonamo mu isengero ukuntu babayeho. Ugiye nko mu mazu yabo ukabona babayeho ukundi kuntu. Gusa twiga abavyeyi bacu, hari igihe nka mama tumusabye nk'ikintu yaratubarira, iki kintu je ntacyo mfise, genda ugisengere. Kera niho twakunda kumubara mama, dukeneye inyishu ya kabiri, kubera tubazi ko inyishu ya mbere ari gusenga, rero dukeneye inyishu ya kabiri. Ari ibintu byose akatwereka yuko ibiraba narabisenge. Hari ibyo nari mfise kubera abavyeyi bacu baratwisanzura, gusa abandi batwereka ibi, aba yaratweretse ngo iki nagifise, iki naco mfise, ku buryo tumenye natwe ntitwifuze ibirengeye ubushobozi bwacu, tumenye ibi ntabyo mfise. Nimba ibi byabaye bikushikira, nimba wigaha, nimba wagize iki ni Imana, ahandi ho jewe uko ntabyo nshobora, ibi ntabyo nshobora. Urumva abavyeyi bacu baratweretse ko byose biva ku mavi, baratubarira, turasengera ikintu, mama akavuga uku canke papa akavuga ibi ntabyo mfise, ariko reka tubisengere, tukabisengera, tukanandika, turandika mu makane, tukazonatikinga n'ahantu tuvuga uyu mwaka twarabisengera babira, naho bidashobora kuba uwo mwaka nyene, ariko ugasanga nko mu wundi mwaka canke mu yindi myaka ibiri tuvuze ca kintu twasengera kirabaye, tugenda mu ikaye, kwera ntituzonibagire tuvuge Imana ntaho twabonye, ntituzovuge ngo Imana ntaho yadukuye, twaranavyiyandikiye natwe ku buryo tutokwiregeza Imana ngo nta hantu yadukuye. Rero
ubu turabibona bwa mbere twarabona ko atabyo umenga hari ikindi abantu baturushije ariko turabibona ko ari iby'agaciro kubera hariyo imirage bataduha hariyo imigisha yabo kuko kudusengera twabo bidukurikirana bigatuma twiga amashuri meza tubaho ubuzima bwiza biturinda ibintu by'ibyago byose jewe ubu turabona agaciro ko gukurira mu muryango bakijije. Shekina nk'umuyabaga nk'umwana w'umukobwa atakira mu bigero arafise indero yahawe na mama wiwe kandi bijya bavuga mu Kirundi hari indero kamwe umwana w'umukobwa ahabwa na nyina mu kuyaga mu kumusengera mu kwigisha indero rukristo ifatiye ijambo ry'Imana rivuga umwana w'umukobwa. Uno munsi wewe umva ari ijambo ufise ubwira abandi bayabaga abakobwa bafise abavyeyi bakijijwe umva nyene umva umerewe gute umva uri proud ko ufise mama akijijwe umama afitaho umama w'umugenzi wawe? Murakoze kuri ico kibazo. Ico kibazo ni ciza imbere ko nogira inama abakobwa tungana nobanza nkabarira abavyeyi so hajya umwana wese akubahuka kwera hari ico wamweretse. Umuvyeyi niwe akwiriye kugira umwana wiwe umugenzi cyane kuko nimba mama wacu sinzi ko yabivuze gusa mama wacu arakaze cyane arakaze turabana sinovuga ngo ntitwafinishije kwera icyo afise yarakiduha ariko hageze no ku ndero yadushira ku murongo twarakubiswe bihagije mama wacu arakaze rwose gusa naho yadukubita ntitwabona ko atwara. Rero kenshi abavyeyi iyo bahana abana babo kenshi ugasanga barabashwanira barabakoresha amajambo agize mama wacu naho yarakaze yaririnda kudutuka. Nitwigeze n'abatabanje nuko batari hafi gusa boza bakabivuga nitwigeze twumva abavyeyi bacu bakurayo ikijambo cyo gutukana batubarira ikintu naho yo bashavuye gute ntiyatubarira ikintu na kimwe. Natwegeye twihena twabivugana aho twanu yaratubarira ngo ubunyene sinyuri iryo jambo uvuze kuri mutawa wawe cyane kubinda bore yaraduhana agatubara bakoze amakosa tugakubitwa ariko ntiyatubwira ijambo ribi. Rero aho twarabona ko hajya ijambo riraguma mu mutima w'umwana kaje narize mu yatana ndazi nk'umu twabitara tantine abandi yo batubarira amajambo mabi warabigumana ntiwibukana zampanya gukubisejo ariko iryo jambo ararigumana ukavuga n'umuntu mubi. Rero je ikintu barira abavyeyi iyo bahana abana ntibisaba kubatuka kubabara kaceco bazovamo kubabarira kari bigugu iyo bagize ikintu canke umwana uramuhana kana Bible irabivuga ariko ntumubwire ijambo riguma mu mutima kubera ijambo riraguma mu mutima. Rero abavyeyi bacu ntibigeze batubarira nabi ico nico catwereka ca mbere ko batatwanga niyo baduhana twarabibona ko batatwanga. Hama mu nyuma hejeje kudukubira yaraduhamagara wenyene yaraturindira twanze turaheze kurira heze kurira uruhuke mu mutima tuza tuvugana akaca duhamagara tukavugana akatubarira uraje igituma nakubise none cyari nakurenganije wakoze kakimubarira none kaca kubara nari mubona yuko ibyo nagukubitiye ko nawe bifisemo uruhare yego akaca gusaba imbabazi kandi azi ko yamubitiye ukuri akansaba imbabazi naje nkamusaba imbabazi kazotuma n'indi minsi yose ndamusaba imbabazi. Hama muri uko umuvyeyi yakweretse uko kuntu akurera nawe biraguha kumwizera urabona ko atayindi nshuti irengeye umuvyeyi wawe. Je naragenda mu miryango itandukanye nkabona ukuntu abana batinya abavyeyi bibaho gute nkumva nkaza nkabarira mama twege naho urakaze ariko twe ntitugutinya cyo gituma n'amakosa niyo twakora amakosa bingana gute twarazanye tukitereka ngaho tukirega twege nyene kandi twatinya abavyeyi twari tuzi ko aribo bagenzi ba mbere dufise nibo batatuje nyene ntitwatinya kubarira ikintu mama na cya kintu ubona
wobarira umugenzi wawe naraza nkamara mama je iki kintu sindacumva ndavuga wewe urashobora nawe twakuriye mu muryango ukijije gusa hari ibyo tutabaye kubera iki ibi tutabikora ukamubarira navyo ndi ubona ko bitabaho kubera iki je sindavyumva kandi sinkijije ku rugezo rwawe ngo hari ukuntu abana b'abapasiteri badufata nk'umengo umenga natwe turabapasiteri umenga ntitwemerewe gukora ikosa n'imwe umenga ibintu byose bitegereza kuba biri perfect bitegereza kuba bimeze neza kumbure sivyo rero umuvyeyi wawe yarakweretse gutyo uramubwira umugenzi ibintu byose ugasanga urabimubarira ugasanga n'abagenzi bacu hari utavuga ariko mama wacu tukamufata nk'umugenzi abavyeyi bacu bicaye ngaha tukababarira ibikwereka tutabikora ibikwereka birasanzwe ese uko dutegereza kwitwara iyo turi mu bihe nk'ibi hama bakatubarira uko niko kandi badakaze hari abavyeyi ubabariye gutyo baca bakara ariko bobo baratwumva ko ariyo myaka tugezemo sinzi ko ari uko babibona gusa ndibaza baratwumva ko ariyo myaka tugezemo hama bakatubarira hawanye n'imyaka dufise kandi batatubariye nabi hama tukumva ko ibyo ariko baratubarira kandi ntibabivuge bakazi tukabishyira muri blague ku buryo jewe sinavuga ngo naho twakuze mu muryango ukijijwe ariko après hari ibyo twatinya gukora atari uko dutinya Imana ariko gukora twatinya kubabaza abavyeyi bacu tuvuga abavyeyi bacu ntaco ico bafise batadukorera kandi baradufashe nk'abagenzi kuri iki nokora ibyo cyane cyane jewe hari ibintu ntatahura nkavuga nanibi ni kudakizwa neza gusa nkareka kubikora kwera abavyeyi bacu rero iyo umuvyeyi yakubereye umugenzi hari ibyo uvuga ndabiretse ibi kwera ndamuhesha ishema nawe ntacyo atankoreye hamukijije mu nyuma ukabona yuko ukoresha icubahiro Imana mu vyo uriko urakora sinzi ko ndabishuye neza ariko urakoze kandi akindi kazi ka nyuma sheki wumva ejo niwubaka umwaka uzo Imana ikaguhezagira ukaronka ibibondo uzobera nko warezwe ego cane ego nzonabishirizaho cane rwose abana banje nzobakira abagenzi ku buryo ejo ntibazotinye kumbarira ikintu kora bokibarira mu rundi hama akabagira inama mbi kora je nzoba ndabakunda kandi nzoba ndabifuriza iciza nzobarera nk'uko baturetse ndabigisha ijambo ry'Imana barerere mu nzira zo hama nace kandi abagira abagenzi nico novuga cyane ku bana kabiri na hano no kuri aya majambo ya Sheki Ndayizeye duce dusuzera ikiganiro cuno munsi cingo n'imiryango iganiro cyakiryoshye ikiganiro twatwo turayaga umuryango ujyanye no kurera abana mu buryo bwa rukristo turashimira Imana rwose kubona aba bana uyu muryango bararonse ibyo twokwita by'intango bararonka ndetse no gushika n'uno munsi ibyo bagendera ko ijambo ry'Imana rivuga bituma bumva banezererewe umuryango barimo bumva banezererewe urugo bumva banezererewe Imana kuvyirikira bashika nako mwakoze mwese muriko muradukurikira ubuntu bw'Imana bugwira mu ngo zanyu no mu miryango yanyu Imana ibahezagire